mutegerezwa gukurikirana ibikorwa byose bya komine mukabona ko ivyo bikorwa byose bya komine biriko bigenda neza. Muri inama nshingamateka na nkenguzamateka ya komine Muhuta, nico gituma mutegerezwa kuba ijisho ry'abenegihugu ku butunzi bwa komine Muhuta, mukirinda ibishubishu mu gushira abantu mu bibanza. Ivyo twari duhitiyemwo wasanga uyavuga ngo shiriramo kanaka kubera ubucuti bafitaniye. Uno munsi umuntu tumushira imbere kubera yuko hari hicaje kudufasha. Udafise icadufasha agenda akora ibindi. Dushire ku ruhande bimwe twari tumenyereye yuko tugira ubucuti n'aba n'abariya bigatuma ari byo dukomera mu burongozi turimo. Oya, dushaka ko tugira ubucuti n'abenegihugu, hanyuma abo benegihugu abo bari bo baduhereza inkomezi. Ntidushaka bavyawe na kanaka, dushaka ko twese tuvyagwa n'abenegihugu badusize muri bibanza. Nuba yarabaye chef de zone canke chef de département, hari uwo yaciye akabona biramushitseko, ukabona atacu ushoboye, ushaka ucuvuga uti je ndatanze imihoho. Twifuza ko mutwara ibisata mubishoboye, kandi ibyo bisata mukabitwara muri ko muraba iyo igihugu kiriko kiraja. Kw'ivyo muri ko murakora byose byinjira muri ya mbona kazoza y'igihugu kifasha mu 2040 kandi giteye imbere mu 2060. Tukifuza yuko muri iyo ntumbero nyene amakomine yose tugiye ku rugero rwo kuja mwihiganwa ryo gutera imbere, ico no kwita mu gifaransa competition positive muri ryaterambere, competition gutunganiriza abenegihugu. Mbe abenegihugu ba komine Muhuta ico bifuza cyose barakironka batarinze gutama. Mbega abenegihugu ba komine Muhuta ico basaba cyose barakironka atabindi byo ku ruhande barinze gusabwa, kuko imishahara yose duhembwa tuyihembwa kugira tubatunganirize. Kizire kikaziririzwa rero yuko hari uwo turanda service, hari ibyo twabanje kumusaba, kuko bijya dusanga kuri konti nyuma y'ukwezi nibo baba bitanze ni amakori n'amatagisi. Muri iyo nama kandi umukuru w'inama nkenguzamateka yarasiguye icari cyo kwegereza abenegihugu ubutegetsi. Ubutegetsi bugiye kwegera abenegihugu kubera yuko intara zari 18 ziba zitanu, amakomine yari 119 aba 42, mugaba amazone yateye yiyongera. Amazone no munsi n'amajana 451, ubwa mbere zari nke. Imitumba uno munsi ni 3,000 birenga, ubwa mbere byari 2,290. No kuvuga yuko amazone yiyongereye kugira bwa butegetsi bwegera abenegihugu, kubera yuko ibyahora birondegwa muri komine byose uno munsi bizorenderwa muri zone. Banyakwa chef de zone, nimugire ngo uno munsi ngo mwatorewe izone isa ni zone yo mu kiringo giheze habe namba. Uno munsi aba chef de zone na ba administratif batunganiriza abenegihugu. Aba chef de zone na ba administratif batanga des actes administratifs ku benegihugu. Si bamwe bejo bundi baguma biruka ku centre hirya no hino habe namba, no kwicara mu biro mukakira abenegihugu mukabatunganiriza.
ivyahora bikorerwa mu makomine byose bizokorerwa iwanyu, ivyahora bikorerwa mu ntara byose bizokorerwa muri komine. Uko niko kwegereza rero bwa butegetsi abenegihugu. Umwenegihugu ntakeneye buramatari, umwenegihugu ntakeneye musitanteri, umwenegihugu akeneye serivisi hafi yiwe. Mbega ibyo ariko ararondera abironka hafi yiwe. Nico gituma banyakubahwa bashefu zone mumenye ko uno munsi ari mwebwe mugiye kuba ikiraro c'abenegihugu n'ubutegetsi bw'igihugu. Ni naco gituma mu vyo mukora byose nimwigenga, mutwagwa na komine. Ni naco gituma mwemezwa n'inama ya komine. Utsitaye gatoyi inama ya komine ikorana igacivuga iti urya nareka tunganiza abenegihugu kira ku ruhande.